Birazwi ko umupira w'amaguru ari umwe mu mikino ikunzwe n'abantu benshi ku isi. Umuntu ashobora kwemera akariha itike y'indege, akongera akariha icyumba mu hoteli kugira ngo yishikire muri stade kwirabira inkino. N'abandi badahengeshanya gushigikira imigwi yabo bakunda, bigatuma urwo rukino rw'umupira w'amaguru ruharurwa nk'urukino rwa mbere rwinjiza amahera menshi, ndetse rugahemba n'abakinyi amahera menshi cyane bivanye n'amahiganwa akomeye bakinamo, cyane cyane mu mugabane wa Burayi. Kaze mukurikirane abarundi bakina football mu matimu mpuzamakungu. Kora subscribe hama tubandanye. Mu bakinyi b'ibihangange ku isi harimo abarundi bagiye baramenyekana kubw'ubuhinga budasanzwe, ubukerebutsi ndetse no kwitwara neza kwabo. Aho twovuga nka Saido Berahino akina mu mugwi Sheffield Wednesday, umugwi uri kuravyifatamo neza muri kino kiringo bivanye nuko washoboye kugura umusore w'umuhinga. Saido Berahino umugarukana ku nshuro yindi hajya mu mahiganwa y'Abongereza. Umusore azwi nk'ufise amateka yo kuba yigeze kuba umukinyi wa mbere mu mugabane wa Afrika yigeze kugurwa amahera menshi cyane. Hari itariki 19 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017 umugwi wa Stoke City waguze umukinyi Saido Berahino imiliyoni 13.9 vy'amaero umukura mu mugwi West Bromwich. Igiciro kinini cyane, bizwi ko amahera nkayo bayagura abakinyi b'ibihangange. Saido Berahino akaba yinjiye muri runo rwego bivanye n'ukuntu afise ubuhinga butangaje bwo kwinjiza ibitsindo, akaba arico n'imigwi ikomeye ku isi imurondera, arico ibimushakira. N'ubu abandanya yandika amateka mu mugwi nserukiragihugu w'Uburundi intamba mu rugamba, akaba ari nawe kizigenza w'uyo mugwi, ndetse n'ubu akabandanya vyifatamwo neza hariya mu Bwongereza, abandanya duza ibendera ry'Uburundi mu makungu. Mohamed Amis ku myaka 22 gusa akiri umusatirizi muto afise kazoza keza bivanye n'imigwi ikomeye iriko iramurondera. Umusatirizi Mohamed Amis akina mu ihiganwa rikomeye kuri no mu bumbe w'isi Artiste DVZ, ihiganwa rikomeye gose ryitabirwa n'imigwi ikomeye cyane idasiba kugaragaza ubuhinga bwayo nka zi Ajax Amsterdam, zi Vitesse FC n'indi migwi itinyitse, kubera irimwe abasore babangutse cyane nk'umusore Mohamed Amis azwi nk'igihangange ku makorosi, afashe umupira atawoshobora kuwumwaka. Muri uno mwanya abarizwa mu mugwi wa Roda GC, ahora yitabira n'inkino z'intamba mu rugamba, umugwi nserukiragihugu wiwe adasiba guserukira Burundi neza mu makungu. Pacifique Niyongabire umusatirizi yatanguye kuba arondegwa n'imigwi ikina mu mahiganwa akomeye cyane. Muri kano kanya abarizwa mu ihiganwa A-League Men yo mu gihugu ca Australia, adasiba gutsinda iyo ari mu kibuga mu mugwi wa Perth Glory. Umusore Pacifique Niyongabire azwi cyane ku isi kubera amateka afise, yigeze kuba akinira umugwi ukomeye cyane Adelaide FC, akaba yatumye umugwi wiwe utwara ibikombe byo mu ihiganwa rikomeye ku mugabane w'isi FFA Cup inshuro zibiri zikurikirana mu mwaka wa 2018 hamwe no mu mwaka wa 2019. Gaël Bigirimana umukinyi mpuzamakungu yamenyekanye cyane kuri poste yiwe yo hagati mu kibuga, midfielder yaserukiye Burundi mu gukinira umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba bivanye na discipline hamwe n'ubuhinga bwiwe mu kibuga. Muri uno mwanya akinira umugwi Glen Turan FC, yigeze kuba atwara n'agashirukabuti gakomeye cyane Football League Award, bizwi neza ko ari ibikombe vy'uruharo biri ku rwego mpuzamakungu bitwagwa n'abakinyi bakomeye b'ibihangange. Umusore Gaël Bigirimana n'ubu abandanya duza ibendera ry'Uburundi mu makungu mu kwifata neza hamwe no gukina yitanga mu kibuga, akaba ari umwe mu bakinyi b'abahanga isi ifise.
Elvis Kamsoba, izina riguma rigaruka cyane mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu ca Australia. Umusore adasiba kuguma yitwara neza mu nkino zo mwihiganwa A-League Men. Ari mu bakinyi b'ibihangange umugwi we Sydney FC ugenderako, umugwi ufise amateka menshi washoboye gutsinda amahiganwa menshi, ukaba ari umugwi ufise ikibanza ciza mu migwi ya mbere yo kwisi. Elvis Kamsoba yarashoboye gukinira n'iyindi migwi ikomeye cyane nka Zimbabwe FC za Victory FC. Umusore Elvis Kamsoba aharurwa nk'umusatirizi akina mwihiganwa A-League Men ari ku rwego rukomeye, akaba aza imbere mu bafise ibitsindo vyinshi. Yagize abakunzi benshi cyane mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, izina ryiwe rikaba rizwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Fiston Abdurazak, umusore w'umurundi benshi bazi, yanditse amateka, akaba ariwe musore afise ibitsindo vyinshi mu mahiganwa yose ahuza Afrika no mu migwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Fiston Abdurazak akina mu higanwa rikomeye yo mu gihugu c'Abarabu kiri muri Afrika y'Amajyaruguru, gihana imbibe n'igihugu bizwi ko gikaze mu bintu vy'umupira, ndetse twovuga ko kirimwo n'imigwi iza ubwa mbere ku rutonde rw'imigwi ikomeye ku isi. Kakaba nkako arico gituma iryo higanwa yo mu gihugu c'Abarabu kiri muri Afrika y'Amajyaruguru Maroc rica rikomera. Umusore wacu Fiston Abdurazak akinira umugwi wa Kuribwa FC umaze kugendererwa n'abamenyereza mpuzamakungu baje kuraba impano shasha mu rukino rw'umupira w'amaguru, bagasanga umusore Fiston Abdurazak afise ubuhinga bukomeye cyane muri runo rukino. Kimwe mu bituma ibihugu by'Abarabu bikunda kumugomwa, bikaba bizwi ko ari byo bihugu biri mu mubare w'ibihugu bitunze, nawe mu kuvyifatamwo neza mu nkino bituma duzi ibendera ry'igihugu cacu. Marco Weymans, umusore abica bigacika mu mugwi nserukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba mu gukina urukino rwo ku rwego rwo hejuru mu kibuga, afise n'ubuhinga butangaje. N'umudefender mwihiganwa ridasanzwe rya Super Retam ryaramuye imisore iriko iravyifatamwo neza mu matimu mpuzamakungu. Muri uno mwanya bikagaragara ko kuba uwo musore Marco Weymans akina muri rino higanwa rikomeye ku rwego rwa Buraya rya Super Retam bizotuma bimworohereza kubandanya kariyere yiwe y'umupira w'amaguru mu mahiganwa akomeye, ndetse no mu mugwi ikomeye cyane. Ubu akaba abarizwa mu mugwi Oyster Sound FK, umugwi uriko urakina neza muri zino season z'uyu mwaka bivuye ku kwitanga hamwe n'ubuhinga bw'umusore Marco Weymans. Christophe Nduwarugira, umusore kugeza kuri ino saha ariko aravyifatamwo neza hajya mu gihugu kizwi nk'igihugu kivamwo ibihangange abakinyi mpuzamakungu Portugal, ni higanwa riri ku rwego rukomeye cyane rya Segunda Liga, rikaba rizwi nka rimwe mu mahiganwa agiye akunzwe cyane ku isi. Uwo musore adasiba kugaragaramo midfielder mu mugwi wa Lexicos, aguma agereka amateka ku yandi bivanye n'ukuntu azwi mu ntamba mu rugamba, n'umukinyi yitanga cyane. Nta mukunzi w'umupira w'amaguru n'umwe atoba arumva iryo zina rya Christophe Nduwarugira, bitewe n'igihagararo ciwe gikomeye ari mu kibuga, nta mupira n'umwe umucarukana. Akaba yiteguriwe kugurwa n'umugwi ukomeye cyane ukina ihiganwa rizwi cyane ku isi muri kino kiringo. Yusuf Ndayishimiye, midfielder ariko arandika izina buke buke hariya mu gihugu ca Turkiya mu mugwi wiwe Istanbulspor, amaze gutuma umugwi wiwe winjiza ibitsindo vyinshi bivuye ku mapasi decisive yiwe. Umusore yaronse akaryo ko guhura agakina n'abakinyi bakomeye ku isi hajya mu higanwa ryo mu gihugu ca Turkiya. Imigwi ikomeye yo ku rwego mpuzamakungu yatanguye kuza iramurondera, asigaye yama yanditswe ku bimenyesha makuru byose mu gihugu ca Turkiya bivanye n'inyifato yiwe mu kibuga. Umugwi wiwe wa Istanbulspor ukaba waranse kumutanga abamugura badatanze amahera kwiye, ni kuvuga amahera atubutse. Bikaba vyabaye ngombwa yuko Yusuf Ndayishimiye muri kano kanya aba akinira umugwi Istanbulspor. Parfait Bizoza, umusore akinira umugwi Vendisol FF
uzi nk'umugwi uriko uraramura imisore izoba ikomeye mu myaka iza ikinira mu mahiganwa akomeye ku isi y'umupira w'amaguru. Umugwi Vendisol FF ukaba ubarizwa mu gihugu ca Denmark, bizi ko ari kimwe mu bihugu birimo ikirere gikanye. Bivanye n'ivyo vyerekana ubukomezi bw'abakina mu higanwa yo muri ico gihugu. Parfait Bizoza azwi nk'umusore akina neza kuri poste yiwe no mu midfielder yitanga cyane, akinira n'intamba mu rugamba. Mu kwitanga kurimo n'ubukerebutsi imigwi ikomeye ikaba imushize kwijisho. Ubu akaba ari umwe mu bakinyi bakinira Vendisol FF bafise agaciro, nawe akabandanya akinira neza umugwi wiwe. Mu kurangiza kino kiganiro nitwogenda tutababwiye umusore w'amateka aguma yandika amateka adasiba gutsinda ari mu kibuga akina mu higanwa rikomeye cyane ku rwego rwa Afrika. Umukinyi Saido Ntibazonkiza hajya mu higanwa Ligue Kubara mu mugwi Young Africans, umugwi ugeze ku rwego rutari ruto wemewe cyane aho mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Afrika yose, kuko warerekanye ko ari umugwi wikwije mu higanwa rya African Champions League, aho ufise ikibanza gishimishije cyane. Ni umugwi ubandanya ukura mu iterambere no kuba ufise ibibuga vyinshi, ukaba ushira hejuru ku rutonde umusore Ntibazonkiza Saidi mu bakinyi bafise agaciro. Umukinyi kugeza kuri iyi saha aza ubwambere mu bafise ibitsindo vyinshi mu higanwa akinamo. Yamamaye cyane ku isi kubw'ubuhinga buhanitse cyane bwiwe bituma atsinda bimworoheye, ndetse n'imigwi imuguze iba imuguze kugira ngo ayitsindire. N'umusatirizi wo ku rwego rwo hejuru numero 10 batazira Lyon 10, abandi nabo cyane cyane abakunzi biwe bamwita antibiotic. Abakinyi banditse amateka bose nitwo bavuga tubamari. Andika muri commentaire abandi bakinyi b'Abarundi muzi, mugire subscribe muzokurikirana abakinyi b'Abarundi baguzwa amahera menshi, abakina mu mahiganwa ya mbere akomeye ku isi n'abahembwa kanoti gatubutse. Kora like wakunze kino kiganiro, hamushire muri comment iciyumviro cawe. Mugire ibihe byiza.